Bonjour, bonjour tout le monde. Yambu mwese abakunzi ba East Free TV twagomba kubaramutsa tubifuriza n'umunsi mwiza aho muherereye hose. Uno munsi tuje gukora iyi video iri très intéressant kuko abantu benshi barakoresha ikintu ngomba mvuga uno munsi, barakoresha ikintu ngomba mvuge, so stay tuned kubera ivyo dukoramo muri business cyangwa muri technology cyangwa muri mbese no mu kibano gisanzwe muri sociale. Ibi bintu twabibonye twabyumvise, ugasanga ntibinakogwa ku buryo bwiza, ugasanga ntibinakogwa ku buryo buri professionnel. Uno munsi rero video nabazaniye niyo kubigisha kandi muze mwemera abantu mutazi ikintu uzi wemera ucige ukimenye hamugikoreshe, niko ushobora kwevariwa, niko ushobora gutera imbere, niko ushobora kugira ico wiyunguye ukacungura n'abandi. Kuko si tu resistes kwiga ikintu hama ukimenye, ça peut causer des problèmes. N'abantu baba barize bakaminuza bagahereza hehe, ils ont toujours bama bafise ibintu bama bategerezwa kwiga kugira bame bafeedinga brain, bame bagaburira cerveau yabo. Donc uno munsi rero ndabazaniye tuza kuvuga ku ma principe ari fondamental kuvyerekeye critique, no kuvuga n'ama principe, novuga yuko principe fondamental kuvyerekeye kunegura umuntu canke ikintu mugabo vyubaka. Urumva nico tuza kuvuga kuno munsi, kuko twama tubibona hirya no hino, twabibona muri politike, twabibona mu kazi, twabibona mu kibano, twabibona ku muntu n'uwundi. Uno munsi rero nje kuvugisha wewe uriko urankurikira, uno munsi nje kuvugisha wewe nyene uriko uraraba ino video ya East Free TV. Namba utaragira s'abonner, il faut kusabona, il faut s'inscrire, guklika kuri s'inscrire ugashirako mbese na notification kugira ama video ya East Free asohotse azozora gushikira neza. Hama usupporting channel ngaho kugira ibahereza ibintu vy'agaciro mushobora kuronka kwagusa, ariko ikabihereza kwagusa. Ikintu conyene tubasaba kugira mu banda mu supporting chaîne mugume mu bironka ni kugira s'abonner, gukomanta, gupartager kugira chaîne ibandanye ifonctiona. Alors uno munsi rero tuje kuvuga ku ma principe fondamentaux kuvyerekeye ama critique. Ni nko mu Congereza ushobora kuvuga constructive feedback, mu Kirundi ushobora kuvuga kunegura vyubaka, hama mu Gifaransa ni critique constructive. Alors ivyo nivyo tuje kuvuga ko uno munsi nje kubahereza icigwa ku buryo uzoza urabikora ku rwego rwo hejuru nk'umuntu yize. Ntuzuraja nk'abandi uvuga nk'abandi basanzwe, ndiko ndakuvugisha wowe uri kurankurikira, ntuzuravuga nk'abandi alors que uri umuntu ari bien éduqué yize. Alors on va faire quoi? On va kwiga uno munsi kuvyerekeye critique iri constructive canke kunegura mugabo vyubaka. Ikintu ca mbere cyo nobabwira nuko uriko uracritique umuntu canke ikintu, il faut se baser sur des faits. Il faut ko wibaza kuri kucabaye, ku kintu cabaye, urumva, ukadetasha iyo situation ya critique avec la personne ugomba gucritique. Ça c'est la première chose à faire. Namba ugomba kubwira umuntu ati dufate n'umuntu yamacererwa ku marandevous, dufate uriyo kumubwira ati wewe wama wacerewe, urumva d'abord ni wewe uyadresheje ko wewe wama wacerewe. Urashobora gukoresha iyindi mvugo ukavuga ati il faut ko twubahiriza umwanya bivanye n'iki kintu n'iki, uriyo yuko umutuma urutoki wewe. Alors nuku détacher la situation de la personne, ntumubwire ngo canke umuntu w'ikinebwe ukamubwira ngo tu es paresseux. Non, par contre urashobora kumubwira ati nk'ubu dufate muri mu kazi, uriyo kubwira umuntu ngo uri kinebwe ngo ntukora, uriyo kubwira umuntu ikintu nk'ico muri mu kazi, urashobora kumubwira ati hariyo raporo wari kurakora ryari, ati narabonye yuko yafashe umwanya muremure guheza kandi twategerezwa kuyitanga izi tariki izi n'izi n'izi. Là ububaye specifique ukamubwira eti to base sur les faits, to base kuri ico kintu kigomba kibe. Iyo utanze critique nk'iyo, non seulement ça motive mugabo kiratuma n'undi muntu yumva ico ushaka kumubwira.
kuko abantu de nature ngene tumeze, comment on est construit, abantu turi défensif. Umuntu akwatatse utegerezwa kwidefendre. Alors si tu t'attaques à une personne ukamubwira ngo wewe uri paresse par exemple, acha yidefendre direct parce que uriko uramwataka, tu attaques sa personnalité. Alors muri les principes fondamentaux za criticisme zo gukritika, constructive feedback, nibyo nje kubigisha no munsi ugira muzoze murabikoresha no mu kibano, no muri relation, no muri umugore wawe, abana bawe, no muri mu kazi, ukaba uri muri leader ahantu ku kazi utanga feedback, bikoresha muri politique. Hari abantu benshi muri politique bama batanga muri opposition, ugasanga yamavuga iki ibintu byose bitagenda neza, umengajejwe kuvuga ibibi. Ça ni ibintu by'abantu bafise umutwe mutoya, parce que ninde atobona ikintu kibi, ninde atobona agatotsi kari mu jisho ry'iwawe, ninde muntu atashobora kubona ikintu kibi kiriko kigenda nabi. Mugabo ubikoze nk'umuntu yize, ukibaza sur des faits, ça iyo ni pro ya mbere nayibabwiye, so basé sur des faits, hama ugakoresha sujet personnel yitwa je, ukasima ukavuga ati jewe ndabibona, mfise impression, ndabibona gutya, urumva, cyangwa ati nararavye nsanga bimeze gutya, urumva, kugira wevite ton iri accusateur iza kwakiza umuntu, urumva. Non, cyo ncambere, so basé sur des faits kwanza, wibaze sur la situation mais pas s'attaquer sur la personne, hama aussi ukoreshe sujet personnel ya je, uvuga ati jewe ngene ndabibona, urumva, jewe narobserve, narabiravye mbona bimeze uku. Ça donne aussi l'impression y'umuntu yize, hama ja sur des actions kandi ukaba spécifique, ukavuga ati nufate uri kura critique ikintu, ukavuga ati propose la solution muri avenir, nanye ukavuga ati suggestion d'amélioration bimeze uku, urumva, kuko uje gukritika gusa ukavuga ati okay, nk'ubu tuvuge ibintu byinshi twama tubona muri politike, hari ibintu bitagenda neza, economy y'u Burundi ati byarapfuye, okay, ça va, turabizi economy y'u Burundi iri ntigenda neza, so what, none uvuze iki, utanze iki, uvuze ko itagenda neza, hama what's next, huzwe nako ninde azoza kwihindura, urumva. Mugabo uciye uvuga ati ukibaza sur des faits, ukavuga ati jewe mbona yuko economy y'u Burundi itagenda neza kubera ibi n'ibi, kandi twogira gutya na gutya, tukongera tugafata iki niki tukagishira uku na kuriya, twoca turonka solution imeze neza. Ça c'est une critique iri constructive, urumva, apana kuvuga ngo bigenda nabi, so what, urumva, ngo ariko akora nabi muri politique, ngo ariko atwara ngo abanyagihugu nabi, ngo ariko agira iki. No, il faut que abarundi surtout n'abanyafrika twiga kugira critique ziri constructive, kuko ntaho uzoba utandukaniye n'umupeiza wa ruguru atize kandi wewe warize, kuko abantu benshi bagira amacritique usanga ari abantu bita yuko ari abantu bize, abantu bafise des informations, bazi ico bariko baravuga. Mugabo ce qui est sûr nuko il faut gukoresha mind, cyangwa ugakoresha les méthodes, les principes z'abantu baciye ubwenge, bize, bazi ico arico gutanga une critique constructive. Umuravye no mu mashene ya YouTube, urashobora kuraba wenyene, ukaraba nka mashene za YouTube abantu batanga amakritique ku vyerekeye politique cane cyangwa ku vyerekeye ikibano, urashobora kubona yuko hari abantu benshi batabikora neza nkuko vyategerezwa kumera, urumva. Kandi imbere yo kutanga critique, ntutegerezwa kuja mwibarabara, ngo uriko uratanga critique, ngo uriko uravuga ibitagenda neza, ntutegerezwa kuja kuri social media ngo uriko uratanga critique, ngo uriko uvuga ibitagenda neza. Urumva, il faut gushwazisa moma iri calme, ugafata umwanya ahantu, urumva, kuko it's not about ico uza kuvuga cyangwa ibyo uza kuvuga, it's about ivyo ngene uza kubivuga, na ryari na cadre uza kubivugiramwo, when, quand uza kubivugiramwo. Iyo ntuze uvuze ikintu at the wrong timing, ugavuga ikintu, ugakritika ikintu muri tariyo mwanya utariwo,
then ça va pas faire un impact, nta impact bizoza kugira. Alors il faut choisir ahantu hari privé, hari opportunity, hameze neza, right timing, ukaba ufise right timing yo gushobora kuvoicinga critique yiwawe. Alors nivyo rero kuri ama principe fondamentaux, hariho n'ama méthode dushobora gukoresha, urumva, hama izo méthode tuzikoresheje tukamakinga sure yuko ziri effective, ukazikoresha neza, kuko jewe nama ndaba nko ku mashene ya YouTube, ama social media, amajournaux canke n'aba leader, ibi bintu ndiko navuga birakora muri famille, birakora kuri wewe individuellement, n'abantu mwama muvugana gutya na gutya, na critique wamutanga hirya no hino, birakora mu kibano ca misi yose, muri sociale wama wumva abantu ngo nakane ko ameze shangu wiki ngo na urumva, il s'attaque sur la personne au lieu de s'attaquer sur les faits, les vrais faits. Namba naka ameze gutya kubera okay, naka dufate naka arakunda kuvuga cyane, okay, none so what, right? Yeah? Akunda kuvuga iki, il faut s'attaquer à ces faits là, hama ukoreshe sujet personnel, jewe uvuge impression yiwawe ngene uriko urabibona, hama ukoreshe umwanya uze kubikomunika en privé, ubimubwire kandi hari calme, at the right timing, niho iyo critique izoba specifique, hama unatange des actions concrètes kandi ziri specifique avec des solutions muri iyo critique yiwawe. Iyo niyo bita critique constructive ushobora gutanga canke kunegura vyubaka. Nivyo turiko turabigisha ngaha rero muri East Africa aujourd'hui, kuko mu vyo dukora muri finance, muri technology no muri real estate, ni ibintu twama dukora muri business, mugabo wamusanga harimo du critique hirya no hino. Nje kubigisha ngena mushobora kugira des critiques constructives mu kintu cari cyo cose uri kurakora, haba ku mugore wawe muriko muravuga n'umugore wawe, haba ku bana bawe, haba mu kibano, haba muri politique, haba muri mu kazi, en tant que leader. Ibi bintu vyaplitse ça va t'aider. Alors jewe rero ndiko ndabivuga, sinza gusa kubivuga gutyo, ndashobora kuguha n'ama méthode. C'est quoi les méthodes ushobora gukoresha mu kugira voicing iyo critique yiwe? Hariho méthode ya mbere yitwa desk, hakaba méthode yitwa ya sandwich, hama méthode ya communication non violente. Iyo niyo méthode ya mbere. Nta rurimi, nta jambo ryo mu Kirundi rihari rishobora kubidekriva, mugabo ndaza kugerageza kubivuga ngene ndavyumva, hama nawe utahura. Alors méthode ya desk, kwanza il faut kudescriva les faits, ukavuga ati iki kintu kimeze uku nuku nuku, we exprime emotion yiwawe, je wewe uvuge ngene ubibona, hama specifique, utange solution specifique kuri iyo critique yawe, hama uconclure, ugire conclusion avec des conséquences positives. Iyo ni méthode ya mbere iri très efficace. Urashobora kuyikoresha mu kazi, urashobora kuyikoresha mu kibano, urashobora kuyikoresha ahantu hariho hose uri kuratanga critique iri constructive. Il faut décrire, ni méthode yitwa décrire desk, urumva tu décris ce qui s'est passé, se basant sur des faits zabaye, hama uhejeje kudécrire ivyo ukaca wexprima c'est quoi ton sentiment, c'est quoi l'émotion envers avec ça. Uhejeje kugira kuvuga ico ukaca utanga solution iri spécifique kuri ico kintu, toujours se basant sur les faits, mais pas s'attaquer sur la personne, pas s'attaquer sur une personne, kuko ucuvyica vyose haca haba defensive et c'est fini. Urumva, hama ucutanga conclusion avec des conséquences ziri positives muri iyo critique yawe, kuko uri kurofra les solutions. Umaze guhereza solution umuntu, il faut kuca umubwira uti avec ces solutions ndaguhaye bizoca bituma ibintu bigenda uku nuku nuku nuku. Ça ce sont des conséquences kandi ukamakinga sure ko ziri positive. Iyo ni une des méthodes, il est très reconnu internationalement, même mu kazi, mushobora no kuza murakoresha mu kibano. Ureke gukritika nk'umuntu ataciye ku ntebe y'ishuri, ureke gukritika nk'umuntu atize, ubona ikintu gusa ngo ujyane ko ameze, ngo niko vyama. Wowe wisuzume, wiraba uno munsi, wibaze ngene uhora ugira critique. Comment tu critiques les autres? Ukritika abandi gute? Bigenda gute? Alors
namba waraciye ku ntebe y'ishuri ukoresha izi metode niko ndakubwira ça va aider naho wozikoresha mu kibano muri relation yawe ça va t'aider énormément toujours se baser sur les faits mais pas sur la personne en soi. Alors voilà, hama iyindi metode ushobora gukoresha ni metode sandwich. Iyitwa metode sandwich nayo mu kazi sinoyiba conseil ko mwoyikoresha mu kazi kuko iri persi nkuko umengo ntuba wabaye sincere, ntuba wagize iki. Metode sandwich ni kuvuga ibintu bibiri positif hagati ukacushiramo iyo critique yawe ucumengo uravyaleje, urumva tu es en train d'alléger, ukacuvuga ati narabonye yuko igihe dufata dufate mwahanye rendez-vous n'umuntu akunda gucegwa rendez-vous y'ivyerekeye business canke akazi, ukamubwira uti narabonye yuko igihe dufata rendez-vous twayifasha ahantu heza kabisa, hajya ahantu twagomba kuja hari ahantu heza hameze neza, kandi nibaza yuko bagira n'intuzeya bagira n'agakafe karyoshe, atariko mugabo mfise ikibazo c'umwanya kubera umwanya wo kuhashika ushobora gusanga umuntu atawukurikije. Urumva ngene utanze positif, wavuze ahantu ngene ari heza, wavuze ivyo bakora utwo kurya twaho canke agakafe kaho ngene ari keza, uciye wenseramo critique yawe ati mfise ikibazo c'ingene umuntu ashobora gukurikiza umwanya kugira umuntu ashike ku mwanya. Urumva aho onye la personne en soi ntiwamwigeze umwataka ngo umubwire ngo wewe urakunda gucegwa. Urumva ukamengo c'est pas son identité, ça c'est pas son identité, umuntu yavutse ngo acegwa, c'est pas inné, c'est pas son identité. Alors il faut savoir comment critiquer, kuko birafasha kwaleja no gutuma umuntu yumva iyo critique uri kuramuhereza. Alors iyindi metode ushobora gukoresha ni critique iri non violente. Urumva ugatanga critique kunegura bitababaza umuntu ku mutima, kuko à la longue utanze critique ugahereza umuntu, uwo muntu ayirecevinze akaca yumva arababaye bimukoze ku mutima, ntaco biza guhindura muco wewe washaka gukomunika. C'est très important alors que tubikomunika neza tukabitanga neza ku buryo ça fait une différence, kandi na message yawe ushaka gushikana yumvikana. Nivyo ndiko ndababwira uno munsi, wige utahuze n'abandi, upartage n'abandi baba bagira ibinye kugira batahure neza. Alors communication non violente, critique non violente ni ya critique ushiramo empathy, ugashiramo kumva yuko uri sentiment yiwawe d'emotion, ukumva ukatahura ukishira mu kibanza c'uwo muntu uri kura critique, ugashiramo ico bita empathy mu Congereza. Izo ni metode ushobora gukoresha. Urumva navuze metode desk, ndavuga metode ya sandwich, ndavuga na metode ya critique non violente ushobora gukoresha kugira iyo message yawe ishobore gushika kure. Alors now turiko turavuga ivyo, mugabo jewe ndakunda gutusha ahantu hose. Wowe uri kuratanga critique, nakubwiye le metode ukoresha, nakubwiye n'ingene ushobora gutanga le critique wumvirije iyi video yose. For those who don't know me, kubatanzi je nitwa Audrey Muco w'Intore, nkabaserukira East Free TV. Urashobora kugira s'abonner cankwe subscribe cankwe s'inscrire kugira na commentaire kugira mushobore gusupporting channel ya East Free TV ibandanye bazanira ibintu bikomeye kandi mukeneye mu buzima bwa misi yose no muri business no mu kibando. Ibintu vya critique constructive feedback muzobisanga no muri business. Ikintu cyose ukora, ibintu vya critique constructive muzobisanga muri business. Ikintu cyose ukora, alors c'est très important yuko ubikorerako ukabipracticinga, hama ukabigira la nature muri wewe, nka second nature muri wewe, akaba ari vyo viva, nuko uzokwitandukanya n'umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri n'undi ataciye ku ntebe y'ishuri. Alors hama turiko turavuga ivyo ku vyerekeye abaronka izo critique nabo. Wewe fata ko umuntu agukrititse, arakubwiye akurikije iyi metode zose naguhaye tusa nabahaye, aragukrititse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ikintu cambere umuntu aguhaye critique, éviter kureagisa immédiatement. Urumva ntucureagisa ubwo nyene. Umuntu ariko arakwandikira aguhaye critique canke iki,
ukacureyaje subwo nyene aho ugiye kuba defensive kandi usanga no umuntu ataba yaguhaye critique neza nkuko utegerezwa kubikora utusanga uriko wishura sous l'émotion kandi ukatusanga uriko uraba defensive. Alors il faut éviter kwishura ubwo nyene. Ibi bintu reka nababwira ça fonctionne même mu kibano, muri relation, muri politique, ku kazi tout. Take your time, urabe critique kwanza aguhaye ariyo, uyirabe pour comprendre le message en soi, urumva wumvirize hama umuremercier, ushimire uwo muntu aguhaye iyo critique, hama umubaze des questions spécifiques pour déchiffrer le message iri behind iyo critique. Urumva uko niko umuntu aciye ubwenge, umuntu yize ashobora kurosova critique iri constructive. Urumva alors ni bakeya muzobibona ngaha mu kibano canke muri business canke hose, ni bake bazi gutanga neza critique iri constructive parce que bisaba ubwenge, bisaba umuntu yize yicara abizi ivyo akora n'ivyo arivyo. Mugabo wewe uri umuntu uri kurahosova iyo critique en tant que la personne en soi, ukoreshe niwishire basi wishire mu kibanza cy'umuntu avyumva bitahura yize ashobora gutahura ibi bintu. Niwishure uwo muntu ningoga ubwo nyene ngo ucuvuga ngo ucuba defensive ati wewe nibiki kweri ko uri kurabimbwira gutyo bimeze gute none wewe birakura. Umuntu yize suka répondre kuri critique, urareka akakwandikira, stay calm, ukaburi calme, hama ntureponde directement sur les émotions kuko ubugifise ama émotions, kuko at the end of the day none umuntu yakwandikiye ivyo bintu utavyishyuye ubwo nyene ukabanza ugakamenya down ukahotera tes émotions, tes sentiments, what's gonna happen? It's only gonna benefit you. Mugabo ujya muntu yabikwandikiye peut-être abashaka, hari n'igihe abashaka kuca umwishura directement muce mushwana. Iyo utabikoze rero ngo wishure sous l'influence y'ama émotions yiwawe, hari n'igihe bibabaza uriya muntu yaguhaye critique gusumba wewe wabironse. Alors c'est très important ko dukoresha izi méthode kugira improving well-being yacu n'ivyo dukora hirya no hino. Alors take your time, ntuce wishura sous les émotions, ubwo nyene ubanze wiyumvire hama udécode le message, écoutez pour comprendre iyo critique, urumva hama urabe ngene tu peux corriger. Urumva c'est très important yuko critique uyikuramo quelque chose constructive. Naba muri politique ababa kritika wumvirize kwanza hama ntureponde. When you are calm, ama émotions wawe ari down, wumvirize message hama comprenne what is the message behind. Kuko umuntu ashobora kuvuga bra critique gutyo ashaka kuvuga ikintu kimwe gusa. Umuntu ashobora kuvuga ati reka ndabaha akarorero nko muri politiki. Umuntu akavuga ati politiki y'u Burundi karabaye, abantu baguma bicana, nta gitoro, nta essence, ntaki bimeze byarabaye nabi. Urumva ngene ariko aratanga iyo critique, ukaca usanga en réalité yashaka kuvuga yuko mu Burundi hakenewe intwari ibereye na improvement muri economy gusa. That's it. Wewe rero utari umuntu yize ashobora gukapta iyo critique ngo ashobore kugira analyse ayikomprene neza, ntutoka ucubona uwo muntu, ucubona umengo uwo muntu ariko arakwataka, ucuba defensive mukaca mubomana. Urumva alors c'est pas ça. Ndabazaniye des méthodes mushobora gukoresha ngaha muri East Africa niho muzisanga. Iyi video iri mu Kirundi kugira ishobore gushikira bene wacu abarundi, iri targeted ku barundi cyane cyane kubera mu bindi bihugu biteye imbere hoho ibi biramaze kuba un peu avancé comparé ya twebwe iyo tuva n'ingane bigenda. Uzorabe uze kuvyirabamwo, uze kubiraba, urabe wowe mu communication yawe wamugirana n'abantu, comment tu critiques les gens, naho wowe uri kura critique undi muntu mutari kumwe, comment tu le fais, est-ce que numwataka personnellement, tu te bases sur des faits, les trucs du genre. Alors maze kurosovera iyo critique, remercie umuntu, shimira uwo muntu ko yafashe umwanya omwe akiyumvira yuko yoguhereza critique naho itoba ari constructive, mugabo akimvira mu remercier hama
mubaze ibibazo kugira udecode exactement les questions spécifiques, udecode spécifiquement le message. Uwo muntu wenyine azokwitora ikosa avuga ati uwo muntu nuwahe, namuhaye critique kugira dukubitane dushwane, aca shwanira mugabo aciye areponda gutya, aciye areponda gutya. Alors ça se fait même dans la diplomatie. Muri diplomatie nizi méthode bakoresha, nta n'ikindi muzobisanga muri East Africa. Alors kugira iyi video rero ntibe ndende